Ndasuriye kubakaze inshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nomunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu no mwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi bacikirizwa ntimbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza haba muri politiki, mu nkino, nk'iperereza, mu gati y'akazi na muntu, mu makungu ndetse n'ari makuru yose haba ariko aravugwa ijya nino mu kibano hatandukanye. Ndabahaye mwiriwe rero abane nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umurezero ntangere byo gusubira kubaha yambu mwanywanyi ba Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka mbanze ndabibutse rero mufyonde sabone ndetse na partage kugira muze murababambere kubona amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nomunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho. Reka rero ndaguhe kaze weho munywanyi wa Isange TV ku makuru tugiye tugushikirize kuri ino saha na makuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagendeye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 18 ndamukiza 2025 bakaba rero bari bahuye ngo baganire kuko ngene umutekano w'ibihugu vyompi wobandanya usahirizwa kugira ngo amahoro ngaha mu karere k'ibiyaga bigari abandanye asahirizwa ndetse anasagambe. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye akaba yari yajyanye n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye aho rero bakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu ngoro ye aho yakirira abashitsi n'abategetsi bakomeye ngaha mu Rwanda ngaho nyene mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda muri village Urugwiro. Namakuru rero adushikiye namakuru twabandanyije tubashikiriza tubabara ko turaza komeza kutugenda dukurikirana amakuru y'ibiriko birahabera mu kanya twatumaze kubashikiriza ibyari bimaze gukorwa hagati y'ibihugu vyompi ndetse hagati y'abakuru b'ibihugu vyompi bari bamaze kugirana imishikirano ndetse no kuganira bariko bararabira hamwe no kongera umutekano wo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wogaruka ndetse no kuraba ukongene imipaka ku mpande zompi hagati y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cyacu cy'u Burundi yakugururwa kugira ngo abanyagihugu abakuru hane rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi babandanye bagenderanira nk'uko vyahora. Kuri ubu rero ku isaha y'isa ku isaha 11 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akaba aherekeje mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bakaba bashitse ku kibuga c'indege ngaho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda i Kigali aho rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye kurira indege imurerura imushikana mu gihugu cyacu cy'u Burundi ngaha i Bujumbura. Ni ibintu rero binezereye uravye ukungene amasanamu ariko arafatwa ukareba ukungene abanyagihugu b'u Rwanda banezerewe n'inyifato nziza y'abakuru b'ibihugu vyompi yo gushaka kugarukana amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Ubona ko nyene abakuru b'ibihugu nabo bishimye baranezerewe bariko baratwenga ku masanamu nkuko biriko biragaragara. Uravye neza rero ucubona ko ari ikintu kinezereye amaso ndetse kuri ubu ngubu binagaragara ko haba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame bose banezerewe ngaha ku kibuga c'indege ndetse n'abagenzi rero urabona ko banezerewe cyane rwose kubona ivyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoze byo kugendera igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse no gushaka amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Iyi rero ikaba ari ingingo nziza cyane umuntu yoshimira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kunyifato nziza yagaragaje yo gutera ikirenge ndetse agatambuka agashikira mugenzi w'u Rwanda ngo baganire nk'uko vyahorana mbere ndetse babandanye banagenderanira. Kuri ubu rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yuriye indege igiye kumurerura nyene imushikana ngaha ku kibuga c'indege i Bujumbura nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya kubidushikiriza. Reka turabire hamwe mu yandi makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu gihe amatora yimirije ngaha mu gihugu cyacu
c'u Burundi haba ay'abashinga amateka ndetse n'ayo mukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Umugwi w'igihugu ujejwe amatora seni hari ibyo bamaze gushira ahabona bijanye nyene no kubahiriza mu matora yimirije mu mwaka wa 2025. Ibi rero bikaba ari bimwe mu vyo umunyagihugu yemerewe cyangwa se ategerezwa kubahiriza mu gihe c'amatora. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryemeje rikaba nyene ryaremejwe n'abanyagihugu kwigenekerezo rya 17 Rusama 2018. Hanyuma riterwa ko igikumwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi kwigenekerezo rya 7 Ruheshi 2018 mu bikorwa by'iringanizwa ry'amatora. Iri bwirizwa rishimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Ingingo ya mbere, umunyagihugu arafise uburenganzira bwo gutora. Ingingo ya kabiri, amatora aba mu mwidegembyo ku mugaragaro hakurikijwe amategeko. Ingingo ya gatatu, amatora aringanizwa mu butungane atankunzi ku rwego rw'igihugu, urw'amakomine, ku rwego rw'imitumba, ku rwego rw'amakaritiye ndetse no ku zindi nzego zitegekanyijwe n'ibwirizwa. Umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu gihugu cose urubahiriza ataguhengama ko abantu batora mu mwidegembyo atagitsure. Iri rero ikaba ari ingingo ya 90. Naho ingingo ya gatanu yo ivuga ko umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi ugizwe n'abantu 7 bigenga. Naho ingingo ya gatandatu, abagize umugwi wigenga w'igihugu ujejwe gutunganya amatora bagenwa n'umukuru w'igihugu, babanje kandi kwemererwa n'abashinga amateka ndetse n'abakenguza amateka ku majwi arenga ibice ica kabiri c'abatoye, ndetse bamwe bose batora ukwabo. Iyi rero ikaba ari muri ya 91. Umugwi w'igihugu wigenga kandi ujejwe gutunganya amatora ujejwe amabanga akurikira: gucungera ko w'igihugu urw'amakomine n'urwego ku mitumba canke urw'amakaritiye, gucungera ko abenegihugu batora mu mwidegembyo bakurikije amategeko kandi ku mugaragaro, gutangaza ibitegekanijwe, inyifato ndetse n'idonido by'ingene ibintu bitegerezwa kugenda, harimo ibibanza byo gutoreramwo n'amasaha amatora atangurirako. Ikindi baba bajejwe harimo kwakira ibirego by'abitwara ku vyerekeye iyubahirizwa ry'amabwirizwa agenga amatora no kubaha inyishu. Ikindi kandi harimo gucungera hakurikijwe amategeko avyerekeye ko kwiyamamaza bidakorwa ku buryo bwo kosha abantu badasangiye ubwoko ngo batane mu mitwe canke mu bundi buryo bwose buteye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Ikindi ni kubahiriza ingingo z'ibwirizwa ashingiro zerekeye ubudasa bw'amoko hamwe ndetse n'ibitsina no gutatura amatati azerekeye. Naho mu ntara ya Rutana, mu gihe impunzi z'abakongomani zitari nkeya ziri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kuri ubu rero hari inkuru ishavuye cyane yashikiye izi mpunzi z'abakongomani ziri mu ntara ya Rutana muri komine Gihora. Mu ntara ya Rutana rero impunzi z'abakongomani ziri muri komine Gihora zaratewe n'imyuzurira y'amazi. Uwo mwuzurira wateye ikigwati cy'umusenyi muri komine Gihora kuri uyu wa 13 ndamukiza 2025.
warononye rero ibitari bike nk'uko tubibwirwa n'izo mpunzi nyene. Bamenyesha ko ifungurwa hamwe ndetse bahawe na pampu zose ngo zononekaye kubera ngo basanzwe babibika hasi, ndetse ngo n'ivyo bararako bikaba byaratwawe n'ayo mazi kuko basanzwe baryama ku mahema ashashe hasi. Kubera ko rero izo mpunzi zitekera hanze ngo kandi zikaba ziryama hasi ku mahema, zimenyesha ko zibayeho nabi ngo kubera uwo mwuzurira, ndetse zishobora ngo no kuhandurira indwara ziva ku isuku rike. Bakaba rero basaba amashirahamwe asanzwe afasha kubagarukirako ngo kuko ngo atakintu basigaranye co kwifashisha. Pascal Nibizi arongoye ico kigwati yamenyesheje ko ahashisinzikaye kurusha ahandi ari amakaritiye 3 kandi ko ishiramwe Kopedi risanzwe ririko rirafasha izo mpunzi ryamaze gutangura kugerageza kuyakuraho, nuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri n'umunesha yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imunesha kuri Mero Dende bashikiriza makuru n'ibiganiro babikizweho kandi bavyakorewe amatohoza haba muri politike, mu nkino, iperereza mu gateka kaze na muntu ndetse n'andi makuru yose bariko aravugwa ngaha mu kibano. Reka rero dusozere ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubageze ko mw'ijoro ku munesha yanyu mukunda cyane ya Isange TV.